turi kwigenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 ikaze nigwanye umwebwe mwese muriko mutumviriza turiko dusamiranira mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri kwishure gisumbuye yitiriwe Musenyeri Skepers mu Nyakabiga ahagira habere ikiyago kidasanzwe kiza kuremeshwa na Abarundi eka n'abagize urwego nshingwa ntwaro rwa leta bakaba bari muri kino kibanza imbere rero yo gutangura kino kiyago nyezina turamutse twongere duha ikaze umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye Kongere kandi tumwifurize Noel nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 buca utangura. Eka mbanze ubwa mbere ndabipfurize nanje Noel nziza n'umwaka mwiza muhire buca dutangura 2025 uzubabere umwaka w'imigisha umwaka w'amagara meza ndetse umwaka muzobonamwo ivyo mutari bwabone kandi vyiza no munsi ko duteramiye ngaha rero turi kumwe ni nkuko turi haziko uwo mwaka turiko turarangiza wabayemwo ibintu bitari bike ngaha mu gihugu cacu wabayemwo ibihe vyatweretse yuko Burundi buriko burashika mu gihe cy'umwizero igihe ciza ni nkuko twabonyemwo n'ibicantege vyinshi mugabo twebwe twaciye tubona ko ari cigwa kuko nta na rimwe Imana iguha itabanje gusigaza akantu irabe yuko uri umuhizi canke uyemera twarabonye yuko umuntu ashobora kugira ibigeragezo nivyo yikwegeyemwo wenyene kandi ivyo biragoye kugira bivemwo mugabo hariho ibindi bigeragezo biza Imana ikabireka bikaba kugira ngo ubwa mbere irabe ko uri umuhizi mushobora guhangana navyo ubwa kabiri irabe yuko uyemera iyo vyakunaniye byose ikaraba yuko ushobora kwemera ko Imana ishobora kwigukuramo ivyo byose rero muri uwo mwaka twarabibonye ku buryo twabonye ko hari n'abantu wamenga bacitse intege gushikaho wamenga bopfuma basubira muri ya myaka twari turimwo igoye kubera Uburundi twahaye ikibanza noneho cyari ikibanza cyane nuko twari twarayibagiye Imana ubu twarabonye ko ariyo igaba Uburundi ariyo yateguye neza iyo tuja vyaratumye rero natwe turaba Imana iratwereka iyo tuja kuko benshi bajuragirika kuko ntibabona iyo baja rero ntushobora kumenya niyo uja canke aho ugeze utabanje kuraba iyo uvuye nico gituma rero tumaze kubona Uburundi turiko tugana turoramwo ingene busa umuntu azorasubiza amaso inyuma rero araba hageze kuko muribuka na bene Israeli bari bavuye mu buja amaborogo yabo agatuma Imana yo nyene ivuga iti ngira nze kubatabara ndabakureyo bashitse mu nzira bahegereje kuhabona bose baragumutse ngo bagira basubira inyuma kubera iki no kubera kwibagira twebwe rero mu Burundi twavuye mu bihe bigoye murazi yuko Uburundi kuva bwinjiye mu bihe by'igikoroni gushika ndetse twinjiye mu ntwara ya demokrasi twari mu bihe bigoye igihugu twavuga yuko cyari mu minwe y'akagwi abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubwoko nta muntu w'umutwara agira ubwoko nibareke kubesha ahubwo karakagwe k'abantu bifatiye igihugu cyose ivy'igihugu byose ivyo rero vyabaye imyaka myinshi cyane ku buryo hari abantu bari barabigariye ko kugira ngo babirekure ngo bibe vyabene gihugu ugasanga biragoye nico gituma mwabonye yuko kugira ngo turonke amahoro mu Burundi vyatwaye imyaka myinshi twibutse abari yarusha abagiye yarusha kuva mu 1998 gushika mu 2000 murumva imyaka ibiri yose ivyo kurondera amahoro bisaba umwanya munini mugabo kubera haba hariho ababona ko ubakuye amata mu kanwa kuko hariho abazi gukamira
mu mudurumbanyo kuko muri ko muraryana uca agarira ku bintu ariho ufise igikenye kinini iyo muri ko muraryana ufise igikenye natwe mu Burundi havye nk'inzego z'umutekano wamenga zifitiwe n'akagwi k'abantu rero nk'ibiganiro mwazi ko vyagoranye ivyo byose vyerekana ko kugira dushike ku mahoro vyatwaye umwanya muremure murabizi ko ico gihe bari banase yuko n'imigwi igwanijamwo ariko uburuhiro yaragiyemwo amahoro y'ukuri murabona yabonetse mu 2023 niho yataka kuboneka niho twubaka inzego z'umutekano zimaze kuboneka murabona ko amatora yarabaye ntibayatoba mugabo 1993 muraze yabaye barayatoba biranka mugabo 2005 amatora ntibayatovye vyarakunze duce rero tuduga inzego z'umutekano zimaze kubaho naho nyene hategerezwa kubaho ubutegetsi bw'igihugu butagoyagoya murazi yuko nagwa gasoya yivuze ngo hatari ubutegetsi nyabwo ntihagira itekana no mu Burundi rero hategerezwa ko itekana naho hakiri mwene ubwo butegetsi bujegajega hari hababukamiramwo nabo nyene rero ntibyoroshe kwemera aho jewe muranisha ntanga karorero warasanga nko hari abantu bifatiye nk'akagwe kabene gihugu bakagira gwabo haje ubutegetsi rero butegerezwa kuja imbere y'abene gihugu bose atari wavuyemo hari ubona ko bamukuye amata mu kanwa akanka akabona ko bamutwaye abantu ugasanga rero nk'ubu urasanga umuntu anyinyana avuga ngo abantu nibazi wanje kubera iki ntaremera yuko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi bakorana nk'icyo twaramaze kukirengana ku gihe dutoye ibwirizwa shingiro mu 2018 twari hagiye ubutegetsi bw'igihugu bwari bugiyeho by'ukuri bukora no kuvuga yuko rero hacaza indi ntambwe rero y'ubuzima bw'abene gihugu iterambere rimaze kuza naho nyene haba hari habari baragariye ku butunzi bw'igihugu kugira ngo babuve ko bigoye mwarabonye nk'abafise abamonopole bari barigaruriye amasoko ibintu vyose kugira barekure murinda kunyinyana kuko abona ko mukuye amata mu kanwa rero guhera mu mwaka wa 2020 twaciye rutangura guhangana n'ikibazo c'iterambere kugira ngo abarundi batunganirwe mu vyabo no mu babo murazi yuko ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu twafashe tugenderako nuko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako rero kumukomokako biroroshe kuko turabaze kubona ko abene gihugu bagiye ku kivi kumusubirako rero hari abantu bari baramenyereye yuko ivy'abene gihugu biza mu kigega hanyuma bikaribwa aha rero niho twatanguye gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu tugiye kubutunganya dusanga hariho abantu bari barimenyereye bakabona yuko aribo bakwiye kuba bafise iryo tunga nihajya babonye ico kibazo kitanguye kuja mu nzira hariho abaci banyegeza amahera kugira abe gwabo bigire nk'uko aribo banki nkuru y'igihugu amahera baranyegeza kugira ngo igihugu abene gihugu ntibaronke amahera baja gusubisha mugabo tubiravye neza barabantu nyene bari kubagwanya iryo tunga ngo ntiribe kugira abaribo baguma bifatiye ibintu kandi ivyo vyaraduhaye n'icigwa kuko abantu benshi ntibari bazi yuko amahera ari igihugu atari y'abantu nico gituma umuntu abika amahera muhiriwe hajya abamenje kuko amahera ategeza kuguma azunguruka mu bene gihugu mu mabanki noneho twarabonye n'amabanki anyegeza amahera ivyo vyose vyaduhaye icigwa rero ubu novuga yuko uwo mwaka wari umwaka duhanganye n'ibibazo vy'ubutunzi gutunganya neza itunga ry'igihugu hanyuma tugaca rero tugira iterambere kuko igihugu gitegerezwa kuronka ivyo gishora hanze kitarose ivyo gishora noneho no mu muryango iwanyu mudafise ico mushora ntimuze muvuge ngo murateye imbere nama ndaba umuntu ahembwa ubuhembwa ntazokwigera atunga kubera yamaze ko azoronka yayandi nyene akayarya azi ngo mu kwezi hazoza yandi umuntu rero yokwiyumvira ati mbega aka kazi kohera noca mbaho gute utarabona ko ashobora kubaho akazi arimo gaheze amenye ko ari umukene ivyo vyose rero twarose ivyo vyigwa turasanga hariho ibinebwe vyamenyereye kurya bidakoze benshi nico tubirukira mu bibanza vya leta kugira ngo aho urya wicaye twarabonye n'abandi mbere bavuga ngo leta ntihomba kubera iki kubera bari baramenyereye yuko bashobora kurya ivy'igihugu abene gihugu
ntibabona ntibapfuye mugabo ntimwave muvuga ngo ntibari bapfuye jewe maze iminsi nzunguruka igihugu ndavye ingene abantu basa mu maso n'ingene basa mu maso mu myaka yahera ubu urabona yuko bameze neza je nararondeye urwaye kwashi ndamubura kuko nico guma ndondera ngo ndabe umuntu agwaye kwashi mugabo nasanze hariho abantu b'imitima mibi gushika n'abava ngo umuntu mugufi ngo abarya nabi ngo ni malnutrition ngo umuntu ari mugufi ngo mu Burundi bice 52% ngo ni malnutrition ngo kubera ngo ni bagufi ngo kera bari barebare je naragiye naho nyene ngiye mu bazungu hehe je sanga naho nyene bagufi bari none bari malnuri ukuvuga yuko twebwe rero ubu turi mu bihe tugira twinjire mu gihugu gihugu c'abatanubuki nico turiho twinjiramo tugira tucinjiremwo rero burya haraba izindi nyoshambi zigutuma utinjira ugumuke ku buryo usubira inyuma aha nshatse kubabwira iyo tuza tuva kugira abantu babone yuko twosubira inyuma tuzoja muri vya bindi twari turimo none niho hari heza hariho ibicantege umuntu azabwira ngo uno munsi ngo ibintu vyarayangaye ngo ni bibi nko kumenga mu 1998 vyari sawa hari abahora bavanga ubu bukene ndabajije mbwira ingene wari utunze wahombeye he ntakubwira mugaheza kuvuga ngo ubu bukene dukenye muga ntakubwira ati kera nari intunze uku none mpovye uku irya ninyosha mbere biri kuragukwega ngo usubire kwikwegera yamabwa uburundi bwari burimwo tuyasubiremwo nico gituma nkebura abarundi mwe nabantu ntihagira umuntu azoza arabumviriza naraba imbere arabiyaja yumviriza indongozi ego nivyo twarabonye n'indongozi zitabona iyo zica yaho murankunda kubivuga hariho umuntu nabonye atarakimwe afateje imbere ku kintu no murezi w'umwana nyina amusigarana amwonkereje amata kamusigarana bibero amata heze ntari bumwose umwana ararira gahenda gusa karindira ko nyina w'umwana aza gutaha natwe turafize indongozi zica yaho arindiriye ko ndazoza kumusubirira gusa umenga arerekeye ngaho nico gituma ubu mwaka tugira dutangure twamaze kubivuga tugira dufata indi myanzuro mishasha uterekana icyo ashobora kumarira bene igihugu acaja ku ruhande ubu koko tugira dutangure gukora muri uwo mwaka twavuze yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'icibutso twese tuzovuga tuti uyu mwaka niwo w'intango umuntu rero azi yuko azoba ari kinebwe ntaje gukorera kubesha gukorera bene igihugu tabakorera nta kamara hariho abantu bagundana saa 9 bava ku kazi biruka wamubona ariko ariruka umukurikiye gatoyo ugasanga agiye kwikontware kubarama avuye ku kazi asize amadosiye y'abene gihugu ahubwira ngo ni ndongozi ivyo rero mu bihebe ibintu ngo saa 4 ngo nirutse kunywa icyayi wavuye muhero unyoye icyayi ukaja kwirigara ivyo uwuzi ko akorera leta abarabiheba hakiri kare atabihevye azogenda nabi kuko ubu nta kiri tuzokora no kubashira ku kivi mutagiye abatagiye ku kivi nabo ntibaze baduhamagara ngo inkware zisezerana mu masesa iyo hageze imwe yose irimenya kuja gusoroma none rero ubu tumenye umwaka tugira twinjiremo iki kiyago cy'uno munsi urabona turi kumwe n'abashikiranganje n'ikiyago twifuza yuko kibi kiyago twararavye ivyo tumaze gukora vyose twasanze umenga umukuru w'igihugu abaje guca urubanza aje guca urubanza rero dusanga haje umuburanyi umwe none woca urubanza gute uwo muburana atahari nico gituma uno munsi tugira ikiyago duhanahana ivyiyumviro haba kuri iki gisata cyangwa kuri iki kindi tukavuga ivyo tunegura kugira ngo twese duterane ivyiyumviro bize bitume tugira dutunganya indinganizo nziza mu mwaka uza ishobora gutuma dutera imbere nico gituma rero kibi kiyago ntituvuge ngo twizizire ngo umukuru w'igihugu wamwajije cyambere cya kabiri cya gatatu ahubwo byari vyiza yuko tuza turahanahana ivyiyumviro ku kibazo cyose tugira ko gushika aho duheza neza kandi ndanezerewe kubona uhaje ngira ngo abari mu nzego zitandukanye ndabona abakwizatunga hari amashirahamwe atandukanye nabene gihugu bariho mugabo no munsi ndabwire ni ushaka ko duca urubanza azanane n'umuburanyi wiwe baje ngaho hanyuma duheze turuce mugabo yaje ari umwe ntavuge ngo turaca imanza none umuntu acima urubanza atamuburanyi batariko baraburana ari babiri abantu benshi barabimenyereye nzoza kumurega ego nzoza kumurega sivyo sivyiza reka rero
dutangure iki kiganiro duhanana ivyiyumviro citwa ikiyago koko turi haziko. None rero ndabakengurukiye kubona mwitavye ikiganiro, mwese rero ndabipfurije kuroranirwa muri iki gihe cyose turi ngaha muri agace. Murakoze, Imana ibahezagire.